bafise. Hanyuma rero DAD hariho abana benshi usanga batayikora, rimwe rimwe umwigisha agashavura akabatuma abavyeyi. Ivyo bintu vyaragushikiye wewe? Oya, Vyakugendeye gute kugira ntibigushikire? je nyene kubera nyene abo usanga ari babandi badatonda kw'ishuri, badatahura ibintu mwigisha yavuze, batabaza ibibazo batamubaza ikibazo mwigisha. Iyo umwana naho bamuhaye DAD ntabivuge muhira, canke ugaca usanga aciye aja kuyikinira, ntibikunde ko ashobora kuyikora canke ngo arondere uwomufasha. Abo bana bariho bameze nk'uko? Yego, bariho. Uca ubabwira iki wewe? Je nobahanura yuko batosubira gusubira muri izo ngeso zabo. Hari igihe umwana usanga kugira uje kw'ishure bimugora ko avyuka, ugasanga biriko biragorana ukuntu ashobora kuvyuka kare ngo aje kw'ishure, ugasanga yacerewe kw'ishure. Nawe uhora ucererwa kw'ishure? Oya, Kubera iki bitaragushikira vyo gucererwa? je kubera ndyama kare, mvyuka kare. Ntuja mu mafilime ngo urabe televiziyo? Ndayireba gusa mbanzi umwanya wo kuyiraba n'umwanya wo kuryama. Okay. Hanyuma umunyeshure ndabona uri umwana uciye ubwenge gose, murakora ibibazo vyinshi bitandukanye, ari ama interrogation, ari ama examen, ari ama test competitive. Wewe nka birya bibazo vyo guhiganwa dufate nko muri rezo, sivyo? Muramaze gukora muri rezo ikibazo? Oya, muri trimestre ntayo turakora. Ntayo murakora? Trimestre ya kabiri? Yego. Mwarayikoze? Oya. Ya mbere? Ya mbere, yego. Turi mu ya kabiri. Trimestre ya mbere none muri test de rezo wabaye wa kangahe wewe? Nabaye wa kabiri. Wabaye wa kabiri? Ucuronka amanota urayibuka amanota warose? Warose angahe? 93.5. .5. Batumva ikirundi yavuze ko yarose 93 n'ibice bitanu, sivyo? Yego. Hanyuma Kimherta, urasenga wewe? Yego, ndasenga. Usengera he? Sengera hariya mu Rusuguti muri Yezu Umwungere Mwiza. Yezu Umwungere Mwiza? Yego. Ubwo wewe ntunywa inzoga? Oya, sindazima. Kubera iki utazima? Kubera kirabujijwe, kubera ndi umwana. Kubera uri umwana? Okay. Hanyuma Kimherta wavuze ko usengera muri Mwungere Mwiza. Barabigisha indirimbo? Ushobora kuturirimbira akaririmbo gatoya? Mwana turaguhaya, turakuyaga, turagusenga, turakuninaza, turakengurutse inganji yawe yakahebutsa. Wow. Iyo ndirimbo menga niyo muri Katolika? Mwungere Mwiza niyo muri ishengero yo muri Katolika? Muri Rusuguti? Ejo rero tuja gusenga. Hanyuma hari abana benshi mwigana mu ishure, ugasanga abo bana bafise ingeso zo kwiba amafaranga ba mama babo, urumva? Bafise n'izindi ngeso zindi zitandukanye, wobabwira iki? Nobahanura yuko batosubira kubigira ivyo bintu kubera ni bibi mu buzima bwabo. Ni bibi mu buzima? Hariho rero abandi bana usanga babatumye bagambarara, sivyo? Bakabatuma ibikorwa bakagambarara canke bagaca biruka gukina. Bobo wabwira iki? Je nobabwira yuko bobiheba, hari igihe n'abana babo bokora uko? Hanyuma tuja kurangiza ikiganiro, hariho abana benshi mwigana, hariho abana benshi mwicarana, urashobora gutasha nk'abana nka 5 mubo mwigana canke muba muri kumwe kw'ishure? Datashije uwitwa Peniela, Samuela, n'undi yitwa Ikrima, n'undi yitwa Lorine, n'undi yitwa Diera. Ubatuye akaririmba kahe?
Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur sur le chemin qui mène à Dieu. Rien ne pourra m'empêcher. Oh, j'irai jusqu'au bout. C'est le chemin de la joie. C'est le chemin du Seigneur. Ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi? C'est le chemin de la paix. C'est le chemin du Seigneur. Ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi? C'est le chemin de l'amour. C'est le chemin du Seigneur. Ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi? C'est le chemin de la vie. C'est le chemin du Seigneur. Ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi? Ariko urakoze cyane. Ariko mu bantu bose wagiye uratasha ntiwigeze utashamwo abigisha, ntabigisha nk'abangaho ushobora gutasha bo kw'ishuri wigako? Natashije Mesi anyigisha na Mesi Prosper. Prosper? Mesi yakwigisha ntumuzi izina? Miburo Jean Claude. Jean Claude. Tasha na diregiteri none? Ndizeye Diogene na Mesi Epiphane. Mesi Epiphane, madame? Madame nawe ni Madame Sylvane. Sylvane. Reka tugushimire uce widondora kugira dushobore kurangiza ikiganiro. Nkuko nabibagiye ubwa mbere nitwa Girimana Kimuheta. Kaba wiga hehe? Ubahe? Niga kw'ishuri ryitwa Children Future School, nkaba mba muri quartier Rubuye Bitanga. Turagushimiye. Urakoze. Turabashimiye rero abariko barakurikirana ikiganiro c'abana ku Gasaka Web TV, ubutabazi butagira imbibe. Tubahamagarira gukunda ibiganiro vyacu, mubisangiza abandi, mwongera mushirako na comment. Turabashimiye cyane.